Nta masaha menshi arashira kuri tariki ya 8 z'ukwezi kwa 8 2022, inkuru y'inshamugongo isesekaye ku isi hose ivuga ko umwamikazi w'Ubwongereza Queen Elizabeth wa kabiri yitabye Imana. Elizabeth wa kabiri yabaye umwamikazi w'Ubwongereza ku myaka 25 gusa yari amaze kwima ingoma. Yitabye Imana ku myaka 96, ni ukuvuga imyaka 70 irenga yose yari ku ngoma. Amazina ye yombi bivugwa ko yitwa Elizabeth Alexandra Mary Windsor, washakanye na Prince Philip kuva mu mwaka w'1947 kugeza muri 2021. Akaba asize igikomangoma Charles wa gatatu, akaba ari ugiye gusigara ari umwami w'Ubwongereza. Ndakwibutsa ko muri uyu mwaka wa 2022 aribwo inama ya CHOGM, ni ukuvuga inama ihuza abakuru b'ibihugu biba muri Commonwealth, ni ukuvuga umuryango uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza, yabereye mu Rwanda. Igikomangoma cy'Ubwongereza Charles wa gatatu yari yitabiriye iyo nama. Queen Elizabeth wa kabiri yitabye Imana ari ahitwa Balmoral Coastal. Queen Elizabeth wa kabiri, Imana imwakire mu bayo.